Haleluya. Kugeza n'ubu uragize unakumvaneza kugeza n'ubu. Haleluya. Azodutabara, yaradutabaye, yadutabaye kandi azodutabara. Abantu rero badatabaza, iyo umuntu agomba gutabarwa agira aratabaza. Urabyumva none? Aratabaza ngo nabo baraboroze bati harimo urupfu, harimo ubumara bw'urupfu. Elisa byumvise aca arabatabara. Hariho umugabo iyo dutabaza nari hari iwacu, iyo mugabo ngorane yagize yarakunda kurwana n'umugore, n'abagore n'umuze murakubita abagabo nawe ugire ingufu mubahe ko akiyama mukubita. Haba umunsi umwe umugaza yabarewe yinjira mu nzu baca barafatana bararwana. Umugore atsinda umugabo anamwicarako atanga kumukubita. Umugabo rero mugutabaza akavuga ngo kandi n'ubundi nyine uyu mugore mutamunguye ko je ndamwica. Abantu nabo kugera basheshereze ko mu mihana baje kumviriza bakavuga bati siwe yoba amwibyukiranije reka no kugaya natwara tugaya muri iki akavuga ngo n'ubundi nyene je mutamunguye ngo je mugore ndamwica. Kavuga ati aje none umugore ukatavu barakora ho baramenda ubundi bazasanga umugabo yapirira byose byahindutse isura yahindutse amaraso ariko arava amwacika mu menyo sha baba hari wamutse ngo bamwica kumbe niwe bapfuye. Tabaza neza utararemba. Haleluya. Iyo abantu barinze kuremba barembeye mu ishengero, barembeye mu makorale, barembeye mu bakozi b'Imana, barembeyeyo kuko base gutabaza neza. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Kumana yanjye ijuru Uwiteka niyo Kumana yanjye ijuru Uwiteka niyo mu izina rya Yesu. Amen. Kandi ndabifuriza n'umwaka mushasha mu izina rya Yesu. Amen. Kugira ukore mugenzo mu kiganza mubwira uti turaranze. Ndashimira Imana cyane hano kugira hano muri mwaka wa 2026 mwaka wa 2025 nyuma rero ngashimira n'ababyeyi ko rero usangire namwe Imana kandi ngashimira Imana ko ndahafite atakushoboza imyaka simike myinshi. Rero muri minsi nanjye n'abantu bariko baravuga bya bonane bya Noheli sawa iyo tumaze mu minsi kandi icyo gihe abantu baranezeye cyane muri iyi minsi. Gusa hari ikintu bitanezera no kunuko bamwe bavuga bati basanze binyuranye n'ibyo mu ishengero. Aha mwagiye muraririmba mushima Imana muvuga by'Imana yakoze kandi muvuga ati Imana yokongera ikatwongera. Yesu nashimwe. Zongera kutugirira neza. Zongera kutugirira neza.
bavuga ngo urumva uyu mwaka nugende ari wacu no bavuga mu ijoro ngo umwaka ngo nugende bakagenda urumva ngo twagire mu ibyago ngo twagire mu bibi urumva ngo none ngo nugende kera ho rero barabasa kera barabasa inkore arajaho kugira ngo nukana umwaka ugiye ariko je nabwiye nefuko dansa bana muzike kirazira kubyina umuziki utaratanga niko bazungu bavuze tuzi ngene ejo tuzabimeze. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, ariko tuzi nuko turi kumwe n'Uhoraho. Haleluya, haleluya, kandi azotugwanira nk'uko yatugwaniye akatuneshereza nk'uko yatuneshereza mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana hariya mu gitabo mbere cya Samweli, abari gusoma ejo candwi dusoma imirongo y'ibiri gusa hamwe ho kumufasha uraba barani imbere yabigenze neza. Iyo mirongo ibiri navuze ni candwi umurongo wa 12 na 13. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya ndwi avuga ngo maze Samweli yakira ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni aryita Ebenezeri avuga ati kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Uko niko Abafilisitiya batsinzwe ntibasubira kurenga urubibe rw'Abisirayeli. Mbere mu gihe cya Samweli cyose ukuboko k'Uhoraho kwama kurwanya Abafilisitiya, kandi ibisagara by'Abisirayeli byari byaranyazwe n'Abafilisitiya barabisubizwa uhereye Kuroni ugashitsa Gati. Mbere Abisirayeli bakura igihugu cyabo mu bubasha bw'Abafilisitiya, ariko hagati y'Abisirayeli n'Abamori ho hari impore. Amen. Yesu Kristo nashimwe. Amen. Naya majambo tugomba kuvugana ko ijambo rikuru dushaka kuvugana ko ndaca guca handi akeya kandi banifashije umwanya turakoresha neza. Tugomba kuvugana ku ijambo rivuga ngo gutabarwa Uhoraho. Yesu adufashe. Amen. Yesu adufashe. Amen. Adiso tubonye ijambo rivuga ngo kugeza n'ubu Uhoraho aradutabara. Ndagwa kiri kivugo cyacu uyu munsi cyane slogan y'uno munsi. Mwese mvuge muti kugeza n'ubu Uhoraho aradutabara. Kugeza n'ubu ona tumva neza je numva ngati muvyemye subiramo. Kugeza n'ubu imbere gusa. Aha, kurare ya mbere. Ngomba dukoresha nuko kugira ngo tuvyemeze ko ari ibyo. Tukoresha nuko kwa. Babavuga butumwa namwe. Bamwe biga ko byo kubwishwa ngaho. Ari kurare zose muti kugeza n'ubu Uhoraho aradutabara. Abo kuri barko kugeza n'ubu Uhoraho aradutabara. Abari hanze aradutabara. Twese hamwe tuti kugeza nous a secouru. Alléluia. Abati kifaransa kuitako. Si nous a secouru. Alléluia. Amen.
Imana ihari. Icya kabiri ni ijambo ryayo. Ijambo ryayo ni rizima. Dusomye mu gice cya mbere cy'igitabo cy'Itanguriro umurongo wa mbere avuga ngo Uhoraho, havuga ngo Imana ubwa mbere na mbere muri igitabo cya kera, ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Niko karongo gatangura. Mundonderere abahanga bari ngaho, mundondere abizi ibintu byinshi bari ngaho, bangurire mu Imana baca bashyiramo akandi kantu kinjira, twumve ko kaja kuba paratiki gasho kinjiramo kagakuru ku bakuru w'ubuzi y'abaso wawe canke mu miryango uzi canke mu bapfuye n'abakiriyo winjize twumve. Devoir à domicile, tuja tubitira devoir à domicile, uzobinzanira handi muri Kagame. Haleluya. Kandi ukiri inyuma ku kifuniko cy'igitabo honyene igitabo gitangura avuga ngo Bibiliya ijambo ry'iki? Haleluya. Yande yande iyi Bibiliya ni bibliothèque. Iyi bibliothèque ntaho ndayandikako. Ni ijambo ryavuye hehe? Ibyaremwe rero byaremwe n'Imana. Kugira gatatu ni umwana wayo. Tumaze iminsi muri Noheli tuvuga ibya Noheli. Umwana wayo uwo yaraje ngakwisi, aravukiye Betelehemu, aragendagenda, ararya n'indyara ziriye, yaragabuye n'abantu imitima barayirya. Yesu nadufashe, arakiza abarwayi, arazura abapfuye. Bukeye barayahudi baramwica, bene wabo baramwica, arapfa, baramuhamba. Haheze iminsi birazuka, acaja mu bwami bw'Imana. Uno munsi ni yawe. Sema amekubwa. Sema amekubwa. Kugira ngo mbere ngo bigaragare ko yashitse yacerondika umwuka wera mpwemu yera. Yesu nashimwe. Amaze iminsi 10 gusa kugira ngo yerekane ko acarondika mpwemu yera. Bamubonye abigishwa bavuga bati ibyo byose wamuntu arashitse hano. Amashimwe kwa Yesu. Yakwiye gukoma amashi muzosubira kimura. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ikigira kandi ni uko ivugwa, ni uko ikivugwa cyose kiba gihari. Kugira ngo kugeza ikivugwa cyose kiba gihari. Twananye rero twasomye ni muri igitabo cya Samuel. Nagomba kugira ngo tuze kunyarutsa wa undi asomera afatanyira afashi asomeza muri 121 ahere ku murongo wa mbere ageze hajya. Zaburi 121. Ndunamurira amaso yanje ku misozi, gutabagwa kwanje kuzova hehe? Gutabagwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Nazokundira ibirenge vyawe ko bitirimuka, ukuzigama ntazohunyiza. Mbere uzigama ab'Isirayeli ntazohunyiza kandi ntazosinzira. Uhoraho niwe muzigamyi wawe, uhoraho niwe gitutu cawe uburyo bwawe. Izuba ntirizokwica ku murango canke ukwezi mw'ijoro. Warazokurinda ikibi cose. Niwe azozigama ubugingo bwawe, azokuzigama mu maja no mu maza, uhereye ugashitsa ibihe bidashira. Amen. 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 Bihumuriza. Amen. Basi aha niho tubona Imana nk'umuzigami. Ni ibintu bibiri, ukuzigama no gutabagwa. Mu mazina y'Imana harimo izina rivuga ko ari Uhoraho Nyeningabo, Yehova Sabaoth, Nyeningabo. Bisigura yuko atabara mu gihe bikenewe. Imana iratabara. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Uyu umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo namurira amaso ku misozi, ugutabagwa kwanje kuzova hehe? Yavuze ngo nta handi. Ugutabagwa kwacu nta handi. Ingene twatabara nta handi byavuye.
kandi n'ugutama kwacu nta handi kuzoba, ntabwo kuri mu Burundi, ntabwo kuri muri Kongo, ntabwo kuzova i Rwanda, ntabwo kuva muri Tanzania, ntabwo kuzova muri Kenya, ntabwo kuva hehe muri Europe cyangwa ngo kuve muri Australia cyangwa ugutama kwacu twebwe kuzova hehe. Haleluya, haleluya, haleluya. Gutaba kwacu niho kuri kuhoraho yaremye yaremye ijuru n'iki. Naho shetani tumwita multiple problème, tandishwe mu gihe Imana nayo tuyita multi system. Sema amen, sema amen. Acaha Imana nayo igacica mu kudutabara. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana ko hagezaho iyo munyishengero rimeze gutya birananezerwa cyane. Ingene Imana yazigamishenga nayo idini ryari ryagombye kugwa, ariko ishengero ryagombye rizigama. Haleluya, haleluya. Kugeza n'ubu uragize unakumva neza, kugeza n'ubu. Haleluya, azodutabara. Yaradutabaye, yadutabaye kandi azodutabara. Ntabwo muri byavuze ntabwo bamfise habe na gato, Yesu mbere maso. Amen, amen, amen. Imana iri hejuru y'ibyo byose biteye ubwoba. Imana iri hejuru y'abantu bose bo kwishira hejuru. Haleluya, haleluya. Iwacu baheruka gutora abantu mu bakristo na sandra bakristo baratombe ya promotion tuko turonka mu ishengero bamwe babageni na gutwara abantu babwira ni mubatware neza, mukaramuka mubatwaye nabi ntituzobongera amajwi. Please, ekini nimwabyono tuzoca tubataramura tubataramura ntabwo ufite inama yo upfuye kubona igihe cyose uvuye kurekerana ibintu usanga byabaye incabiti isenya ibyari byarakuze kandi itema byarakuze kandi, kuko abo bantu mutwara n'ab'Imana yaremye sabo mwaremye. Yesu adufashe, mwabasanzeho kuzobasiga kandi natwe twabasanzeho tuzobasiga. Murabyemera, murabyemera, murabyemera. Haleluya, haleluya. Ariko dukore neza. Abakabyino nabo barabyina ukuri neza, ukuri neza. Aho turi none, aho turi none, shirako. Aho turi none, aho komebwe mutabuze. Haleluya, aho turi none aho zaba tubikore neza. Itaba shirako kumwe mwegena ko munsi. Aho turi none aho zaba tubikore neza. Namwe baririmbye mwicaye hahoze abandi. Haleluya. Iyo mpindukije amaso ngaha ndabe abahora bahicara nabyo ndaraba kure. Turafise amafoto bashyize Imana ibahezegera babikoze, nabyo ndaraba gutya ngaraba bonaho urambona amasigaye aboneka ku mafoto gusa ngabo ngaha, kandi natwe tuvyemera canke tuvyanga tuzohaba.
ni ibintu bitatu biri imbere yacu. Hari ubumuga, hari urupfu, agacaba n'iki n'iki. Reka tuvuge igifata cyane gifata rwose ni iki, urupfu. Siko none urupfu adukura tukava mugabo birivuga ngo urupfu rw'abakunzi bawe tuba dupfuye twe tuba dusinze. Sema amen. Reka tubanza tugaruke muri cya gitabo twasomye muri Samweli. Bibiliya iratwereka yuko abantu Abisirayeli Imana yabatoranije ibajana mu gihugu cy'isezerano, ibagejejeyo yari yarabihanije ko batazosenga ibigomana, kuko yose bamaze gupfa ko abantu barapfa. Gira umugezi ati abantu barapfa. Nitinya gufise byinshi, nitinya gufise menshi, ubize menshi, nitinya gufise amagorofa menshi, nitinya gufise imiduga myinshi. Oya, abantu barapfa. Musigati abantu barapfa. Yesu adufashe. Yose barapfa, amaze gupfa n'urunganwe rwari icyo gihe rumaze kwera, abantu baca basubira gusenga ibigirwamana. Imana kugira ngo bataba bwa mbere baje kurunyika ababahahaza, barabahahaza bakubita mu buryo nyine bwemewe bwose, kuko icyaha cyaba kijyana n'igihano. Sema amen. Barabanoza neza, bamaze kubanoza batakambira Imana ikifata ingingo yo gukoresha bitwa abacamanza. Abacamanza bakora mu buryo bubiri. Ubwa mbere abacamanza igikorwa cyabo baraca imanza, ahari naho harimo no kurwana, harimo abacamanza b'abagwanyi. Ndibuka batatu, witwa Debora yari umugore yarwana ari gitangaza. Yesu adufashe. Bigishwa ibyo kuvugishwa barabizi. Hariho n'undi witwa Samusoni, nawe nyine yari umugwanyi akomeye cyane, arazwi n'urwasaya. Yesu adufashe. Hari witwa Yefuta, bari abacamanza bakibaza kugira bakagwana n'izindi ntambara. Haleluya. Sibiya twariko turasoma tugeze kuri Samweli. Yabaye umucamanza wa nyuma kandi yabaye umuntu mwiza cyane. Yakoze fonction zitatu. Ya mbere yarakoze wacu umucamanza, arakora icyo kuvugisha kandi n'icyo guhereza yaragikoze. Sema amen. Ubwo yashikirije yakoze muri transition, ni ukuvuga bava mu ntwaro y'Imana iyo bita theocracy, mu ntwaro y'Imana, abinjiza muri monarchy, mu ntwaro y'abantu. Nta wundi yaje. Haleluya. Arakora n'umuhizi. Navuze ngo tubikore neza. Ndifuza ko twabikora neza umwaka wose ngo twabikoze mu izina rya Yesu. Amen. N'abakozi na bene wacu ndabona tubikore neza gusumba uko twabikoze. Haleluya. Mu myaka yose yashize wa munsi navuye ngo tuje imbere, n'uno munsi ndacyaje imbere, nawe uje imbere ushaka twinjiye mu bwami bw'Imana. Hanyuma kuko abacamanza ko rya ngo baringaniriza abantu, birakwiye ko abantu baboneka abantu mu isengero baca imanza bakazicira bene wabo, kuko n'abandi bava ahandi bava muri ubwo bwoko cyangwa muri iyo miryango nyine. Hari ahandi bisinda kwasoma Bibiri twereke. Ejo bundi musitanteri yarangendeye, kuba musitanteri wacu bari kumwe n'undi mukuru baje bazananye, ngibaza ntibarawe idini ry'iwacu. Oya, ariko urabona umuntu umutware maze ko umutware ntabyo asubira gucakura, amenya ko ariko atwarira abantu bose kandi aramushimira. Umunsi nije nasiguye Jesse nkata wo kuresha abantu bavuga ukabona ngo haje umuntu mukuru ngucuka atanga ry'amajambo ntuyavuga nibyo bawe bibazanye, kuko ibindi barabizi bakwiye kuza kumva ivyo kandi baranezerewe cyane. Sema amen. Kandi n'ibiteye isoni byabwezaje n'ibiteye isoni. Kare kijambo ribohora kugira ngo tushishikare rero tugiye mu twari wacu. Nambwe ni mutware wacu, twebwe abantu bacu ntibazo kugoma,
mwatazovuga abantu bandi bazovuga nta manza nyinshi bazozana imbere yawe kuko twebwe turaziringaniza aha mu ishengero nawe tubitse amatongo turaziringaniza kugira ngo ntitugorere aho sevre urabona ibyo nuvuga no kuri gose hagize abatata turabatatu bigahera kandi ibikeneye kuja mu mategeko turabijana twabihejeje dushyira abanyamategeko banditse turebetse leta imanza kandi muri bibiri handitse ko none z'abamarayika ntizizozica murabisoma kuki tujyotangura kubyigira ngaha tuzovyigira se pasiteri Sarapato tuzovyigira rero saha nyene se ndareba umukomo mushire n'abakugira ntimusubire haleluya haleluya imana rero imana itabara irashobora iratabara hari aho ishobora gukoresha abantu urabyumva igakoresha abamarayika hari aho ikorera yo yonyine ubwabo hari aho ikoresha ibidukikije iriko iratabara niba mu gihe ca Yesuwa yarahagaritse izuba ibyo byemerwa na bake kuko abizi ubwenge ariko rero ibyo utazi biba biriho kuko umuremyi yabiremye niwe yabishyizeho abitunganya kujya bimeze uko yagomba kubikoresha ko yokora sema amena sema amena ahandi agatabaza amavubi akajya amazi akabajya bakiruka bagata bakomoka ahandi iminana y'urubura murasoma mwebwe abahungu mwigi byo kuvugishwa niko bivuga byumva nikina bavuga ngo n'abahungu bigi byo kuvugishwa ariko se abahungu n'abagabo ngaho ntariko naco igitsina gabo cyose n'abahungu mucamuvyumva Yesu adufashe Yesu adufashe Yesu adufashe akoresha amafi na yona mu gutabara iratabara ibihugu muravyemera igihugu cayize giye neza bakeme ibi ne bambaye amagurira kuva ku mwami gushika ku bitungano igihugu kiratabarwa kirakira sema amen sema amen sema amen igihugu cyarakize kirakira kubera imana yaratabaye abantu barasomye muri bibiliya usanga abami b'Abisirayeli babaye pagani gusa nta n'umwe yigeze amanukizwa biyubaha imana ko ntabwo byukisha ugaragara mugabo abantu bami b'Abayuda niho habonetse abami bubaha imana igihe cyose bahamagara imana igihe cyose umwami n'aho bose baba bageze nkaho hajya byarangira urwo rugamba iryo shengo ryose riri gutsinze uwo mwami atsinze sema amena sema amena kandi umwami ni ikintu gikomeye mu gihugu ibyo ntitubifyineko ikintu gikomeye mu gihugu hanyuma reka nshishikare gutabarwa none ni iki ni ukukuba ahantu muri danje ahantu wewe utoshobora kwikura birashika ugasanga uratabawe n'umugenzi aragukuye hano hari ibyo umugenzi atoshobora hari ibyo abo muvukana batoshobora hari n'ibyo amafaranga adashobora murabyemera n'imiryango idashobora mugabo byemerwa kwa Yesu gusa Yesu nashimwe Yesu nashimwe iby'amashuri adashobora bishoborwa n'Imana urumva Bibiliya ivuga ngo ugutabara none nugukurwa hehe ahantu muri danje cyangwa ahantu wewe utoshobora kwikura ahantu byase ahantu byananiranye narabonye umugore umwe yegeze kuje umugabo yarapfunzwe kubera ikibazo yari yagize yari umusoda acagira ikibazo cyo kugira ingorane kumure n'amareta hari kera umusoda aracumura byabacumura bakabafunga undi we yakoze icyaha mwicisha cyo mu gisoda hanyuma icyo cyaje kugikora amaze kugikora ikintu cyaciye kiba habaye iki bavuze bati ntibagufunge urindire umunsi wo kuzonyongwa umusoda ararindira aho bamufungiye ariko umugore we aragenda arabwira shefu tujya kwa shefu ndamusaza umugabo wanje ntabwo
vuga ntimumwice twebwe mumuhana gusa ntimumwice kuko mvise abana bari mu mashuri abandi baracari bato batinya kubaho sinoshobora kubareba komanda avuga ati iyo komanda yavuze aba yavuze ni ugupfa gusa hari abamaze iminsi bamangutse urupfa ariko ndavuze ngo baho mu izina rya Yesu haleluya sije ndabivuze nisumba ijambo ry'Imana niyo ntamamagaza hasi nari kubivuga haleluya 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 Imana yacu ni multi system ikoresha umugore wiwe cyasubira inyuma bukeye araza Bibiliya ngo dusenge twagarukirene twinginge siko birivuga twinginge hanyuma tugirene bikenguruke umugore baraza bukeye araza nyakubahwa ndagusabye umugabo wanje ntabwo ndabigusabye nyakubahwa kamukomera amaji nawe tumvirize ibiri kurigora umunsi w'ejo mu masaha ashize kumva yankengera ivuze kera bazoba bakuriye umugore cyarazinduka ahantu nyankengera ivugira inkengeri zijya inyubako zaza bijya bikoreshwa n'imashini bati natanga kuja kuyivutsa acaragenda afata karya kantu inkengeri abagiye mu bantu bazikengerera bari n'ingana usaba gutanga inkengeri ahari kandi kumengana n'ibyo bibona bacara gafata gutya umusayite ikigira gutya aragunya yari yavuze ko umuntu aragunya kuko iminota yayikwiye ikiraka acaragenda asubira kwa wa mutware nyakubahwa amakomanda ntabara umugabo wanje ntapfe n'ukuri akumuryenze ati yapfuye kera yapfuye ati inkengeri ikivuga burya bacarabuze ateka inkengeri ntiyavutse haleluya haleluya ifise inzira zirenga ibihumbi 8 zo kugutabara undi yavuze ngo ifise inzira zirenga ingabo z'umusegeteri ziza gutabara wewe wenyine haleluya haleluya yavuze ngo baze neza cyane yavuze umugabo n'umutware kuko amasaha yo gupfa kwe yarenze haleluya reka habisanga amasaha yararenze yo gupfa kwacu shetani akamugira ngo twarapfuye ariko turiho haleluya 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 reka rero mu gitabo cya kabiri cy'abantu cya kane tusomye dusanga ari ibyo kuvugishwa barasonza hatera inzara mu gihugu n'abigishwa kuvugishwa barashikirwa barasonza haragira amabanga ngo ishyirako inkono kandi mushyire ku nini inkono y'imboga genda naravye nta n'ifu yari ihari nta n'ubugari bari bacuye hanyuma umwe bacarasimba agenda mu ishamba yamura imitangatanga arazana ashira mu nkono aho ndasoma mu Gifaransa bavuga ko yabizanye mu mpuzu yikoreye myinshi ari myinshi arakeka urabona w'inzara arateka hama baca bashira ko bararya bamwe bakunda guca bajya kare nibo bahaboneye bazamubage ibyo batangura fyefye imbere inyuma fyefye kuribwa bigegeta mu nda yo nyakubahwa mukozi w'Imana sinanze kwasoma yo mu nkono hari umara biki gurupfu nibwo muriyo turatikiye mukozi w'Imana Yesu adufashe Yesu adufashe Yesu adufashe hari Elisa amena amena bayisi umunsi bari ngaha amena hari Elisa acaravuga umbiriza nabyo byakomeye Elisa nahagume abihumane amena amena avuga ngo nimunzanire agafu amena sote muri bitabo muri birekero bavuga ngo ifu agafu bakero haleluya haleluya zanira agafu bazana agafu acatererana acagira ngo ni muriki haleluya yabwiye ngo camusesa yavuze ngo ni mubiki harakenewe agafu karumika amena ivyamana ubumara bw'urupfu mu bakozi b'Imana
Musume narigeze kubabwira nigeze kugenda gusekera umuntu wacu yatewe n'ingorane nk'umuntu ari mbi zikomeye cyane muri bise mu baba ngo ari ngo zitwa ngo abasataniste ngo zitwa ngo abantu zenye ngo bafimasoni ngo Illuminati umbiriza tunga gafu. Haleluya, haleluya. Izo zose zizohunga mu izina rya Yesu. Zizohunga mu izina rya Yesu. Nyamuntu agize icyo kibazo yarageze hariko amafaranga akayashyira muri Bibiliya agaca yiseguza bigaca biyatwara. Nageze kubibabwira yagenda no muri toilette agasanga umuteguriyo hagaca haza ikintu kimucumita ukubu bizatwareze ikirundi gaca giduza gaca gicumita baronde umugore n'umugabo baronde. Yesu nadufashe ndiko ndavuga kuri aka gafu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu adufashe. Haragera igihe rero biba bibi cyane bikamenagura amatara yo ku nzu mwe nayo ayo kubikamera amainterpreter bikamenagura ayanyene kizungu imwe mu biri zitinya mu munzu kizungu zitinya kugira mu nduga mwiza oya ariko akenewe iki. Haleluya, haleluya. Byaranse byarabutse atanga bashobora kuza kwakinda yaturagenda tujana n'undi mwari twakorana mwabari mu karihe agafu. Haleluya, haleluya. Mukarihe haba ngo jenzo ngo nzokari hano namaze kwa pastori wapi bitabira hasi. Dushitse utamubwira mari ngo tugende twe kora tsare n'abakisi wacu numva satana ntibwo ngo ni wagenda ugatakuko ni ugiye ni warara wambaye ibyacaga gutabira ko impunzi akandi utavuye gusenga bice bizara tumwe za kujya gutabira ko Ucabe tsindagira mu kanwa kawe kuza gusenga kajya modeli mu kanwa. Yesu nadufasha bagije mu kanwa ndabiranga tubere mu Rwanda. Yewe tuca turara twirirwa twisonzesheje tuca turara mu gato cyacye yaparara ariko nakarenga Yesu nashimye. Yesu nashimye. Twasenze ku gatondo amasabiro 8 akwiye umva muri ntacyo na rimwe bitaza byaciye bihagarara kubera iki kandi ntitwavuze ngo inzu cyuyivamo yigumemu akavuga gatere aho nyine muri iyo ngondo. Yesu adufasha kandi abantu rero badatabaza iyo umuntu agomba gutabarwa girana aratabaza. Urabyumva none aratabaza ngo nabo baraboroze bati harimo urupfu harimo ubumara bw'urupfu. Elisa byumvise aca aratabaza. Hari umugabo iyo dutabaza nari hari iwacu iyo mugabo ngorane yagize yarakunda kugwana n'umugore mwabagore n'uze murakubita abagabo nabo turi ngupfu mubahe ko akiyama mukubita haba umunsi umwe umugaza yabarewe yinjira mu nzu baca barafatana baragwana. Umugore atsinda umugabo anamwicarako atanga kumukubita. Umugabo rero mutabaza akavuga ngo kandi n'ubundi nyine uyu mugore mutamunguye ko je ndamwica abantu nabo kugera basheshereze ko mu mihana baje kumviriza bakavuga bati siwe yoba amwibyukiranije reka no kugaya natwara tugana muri iki akavuga ngo n'ubundi nyene je mutamunguye ngo je mugore ndamwica bavuga ati ati none umugore ukatavuga barakora aho baramenya ubuzima bazasanga umugabo yapirira byose byahindutse isura yahindutse amaraso ariko arava amwacika mu menyo sha baba hari wamuzengura mwinshi kumbe niwe bapfuye. Tabaza neza utararemba. Haleluya. Iyo abantu barinze kuremba barembeye mu ishengero barembeye mu makorale barembeye mu bakozi b'Imana barembeyeyo uko base gutabaza neza. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. None rero narabonye muri Bibiliya
yatabaje neza muri 23 mu butumwa bwiza bwa Luka mu murongo w'icenda havuga ngo umwe muri babambuzi murongo wa 40 yavuze ngo jewe ndazi yuko nyakubahwa nakoze ibyaha byinshi, none rero niwaza mu bwami bwawe uzunyibuke. Yesu acamubwira ngo uyu munsi nyene, haleluya, haleluya, sanzozira, ariko uyu munsi nyene nanje mu paradizo y'Imana sema megurwa. Haleluya, haleluya, aratabaga kuko yatabaje neza. Tatu n'icenda haruguru mucabona watabaje nabi byarangiye agiye mu muriro. Abyumva Bibiliya rero harayi Imana mengi irateba mu kudutabara. Aho Lazaro yaragwa Imana n'icego oya bamubwiye Yesu ngo ngwino uje kuraba umukunzi wawe aragwa, atararindira ngira ngo kwidoga ko arahazi ko twamutumye ko ntacatse, yashaka gukora ikirengeye cyo kugiza indwara. Yesu yagomba kwerekana ko no kuzura bapfuye abishoboye. Sema amena, sema amena, sema amena, sema amena, sema amekugwa no kuzura azotuzura bwa mwana no kutuzura azotuzura. Haleluya, haleluya, azotuzura nazo batwarapfuye Bibiliya bazotuzura. Reka igice ndagirizako Yesaya 41 umurongo turabe iki Imana ivuga, turabe amasezerano y'Imana dufitaniye nayo. Erega simva kuvuga ibi, Imana yacu turabitaniye amasezerano. Haleluya, mbega Imana iravuga ni wa muntu yafasha nayongera garuke amfashe. Yesaya 41 umurongo wa 10 asome niyo tubangiriza. avuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Aha tuhabona amasezerano ashikindwi. Imana yacu ni Imana urushana, ni Imana muci, ni Imana kuzuba, ni Imana mu mvura, ni Imana inzara yatera, ni Imana inzara mu gahimbo inzara itatera. Sema amen. Ni Imana twabuze, ni Imana iyo tutabuze. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Hano turabona icyo Imana yavuze kugira ngo itsindagire kugeza n'ubu Uhoraho aradutabara. Ijambo rya mbere ryavuga ngo ntutinye, n'amajambo 7 muza muraraba basomyi ariko apostrophe kuri rimwe rimwe, apostrophe yiko canke kakabo kare. Ntutinye ihura n'iminsi 365. Ntutinye Mana yacu mwana, ntutinye. Nico gituma mubona misi yose nza imbere yanyu ndabwira ngo ntimutinye, kandi simeze uko hanyere uzoya nikomeze. Haleluya, ntutinye abakazi b'Imana, ntimutinye. 365 jours ntutinye. Imisozi ntizobura kubaho aya, ariko tureke gutinya. Yesu adufashe. Nanjye ndaba bariko baravuza piano ngaho, ubuzima bumeze nka piano. Umwe yavuze ivyera undi akavuza ivyirabura, rero twibise umudiho waryoshe cyane. Ariko ivyera n'ivyirabura ubuzima niko bumeze. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ntutinye, ijambo rya Bibiliya ngo ndi kumwe nawe. Ngira shemo rusire, ntutinye irendi. Kuwa mbere ejo ni jana, ejo si kuwa mbere wirirwa n'ijambo rivuga ngo ntutinye. Nawe bakubwiye ngo baragukura mu kazi, ntutinye. Nawe jana bya kurara ubusa, ntutinye. Nawe ngo barakwica, ntutinye. Ejo ni kuwa mbere. Kuwa kabiri
turafise imana. Haleluya, haleluya. Igihe ku munsi wa kane nabavuga ngo ndi imana yane ya turafise imana uko biri kose, turafise imana ya ikumwe natwe, uko biri kose turafise imana ya ikumwe natwe. Ku munsi barengera baba hafi kurushiki iri kumwe natwe. Kwa gatanu hari amasezerano avuga ngo nzogukomeza. Kwa gatanu n'umunsi w'inguvu. Haleluya, haleluya. Nzogukomeza. Abantu bifuza gukomezwa turabera uko bagana. Haleluya, haleluya. Yesu ngo forte victoire. Komera mu bibanza. Kwa gatandatu acavuga ngo iki? Nzogutabara. Amen. Uyu mwaka turatabara. Ndazi ko ubwo bari bwinshi, ariko Bibiliya ivuga ngo Ebenezer, jusqu'ici Dieu nous a éternellement pas secouru. Gasubiremo mu izina rya Yesu kugeza n'ubu. Subiramo kugeza n'ubu. Ku munsi wa Mungu w'uyu munsi turika ngo nzokuramira nuko bapanje kw'iburyo. Umuntu bamuramira amaze kugera kure kandi narangije. Yesu adufashe. Abantu bagomba kuramirwa, abantu bagomba kuronka inkomezi z'uyu mwaka. Umviriza nk'iyi saha kandi Imana izonzigama, nzoba ndiho nawe uzoba uhari, kiretse umwe azogenda aragenda. Yesu adufashe. Witwaze akabando k'iminsi indwi wamusoma y'amajambo kugira ngo ushishikare gushika binjira. Hari ikintu rero yaciye avuga uyu mukozi w'Imana. Umukozi w'Imana twasonye Samuel avuga ngo usanga agomba ko Imana ibatabara. Yaciye ibatabaraga banze mukore ibigirwamana vyabo. Hariya indwi murongo wa 3 kuraho ibigirwamana vyaba yatamuze bya taroti bikure. Hari ibigirwamana birimo ibigirwamana by'amacakubiri, bamana by'ubusambanyi, ibigirwamana by'ishari, ibigirwamana byazo baza mu bikure kama mutabara. Haguruka rero bifuza gutabarwa twebwe. Haguruka ntabwo mubanza haguruke gusa, nyarutsa guhaguruka kuko uyu munsi ni special. Umuntu agomba kuvuga ngo ndagomba gutabara, n'ugomba gukomezwa. Haguruka nimuze bwa Imana. Ndabona bameneje mu gikorwa cyawe cyangwa bagikore. Ngwino ugwaruka ugomba gutabara. Abagabo bagomba gutabarwa nzandana, abagabo bagomba gutabarwa inzoga, abagore bagomba gutabarwa byayo. Umuntu wese abishaka gutabarwa nazi umutabaza ari ngaha. Nabona wacu ndi kuri ahantu kuri kuoraho Imana yaremye ijuru n'isi. Ngwino utabara. Waratabaje nawe umaze iminsi utazi utariko, watabaje hatariho. Ngwino akwereka aho utabaza. Hamagara. Mari vuga ngo hamagara nanje nakwitaba, ninakwereka n'ivyikiza. Maze iminsi ubwoko, maze iminsi byandara kuzinze, agomba gutabara abo byanzinga n'abazingamye, agomba ngo batabara. Uyu mwaka uheze bazingamye, uno munsi Imana agomba kugire neza kugira ngo uzinguruke ushishikare batanga. Ababize ubwoba hagarara namwe tubasengere Imana yacu gukure mu bwoba. Yarugaba ntakigenda, yarugaba ntagikorwa, yarugaba ntakuja imbere atarukurira gusa. Turababona bagerageza kuvuga amahoro mugeze. Nuko rero dusabe umugire bacu adusengere Imana. Upfukama abanyamugezi Imana yabonye ko wiyeguye wishize mu maboko yawe.
mwami imana data wa twese. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana nyakubahwa, mana data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, umutabazi w'abari mu ngorane no mu bibazo, uragahabwa icubahiro kuri aya majambo akomeye y'ubugingo, urungika ishengero ryawe uyu munsi ngahantu, nubihererwe icubahiro Mana. Abantu bagomba gutabarwa, umuntu wese arafise ibimuremereye, hari abamaze iminsi mu kazitiro, hari abuze ubwoba, hari abarushe, hari ababuze uko babigira. Ngira ijambo riracuwe, uri umutabazi. Haleluya, uri umutabazi atabura gutabara no ku munsi w'amagorwa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Illa shamego. Oh, la sama. Yesu Kristo, Yesu Kristo, tabara ishengero ryawe, tabara abantu bambaye guca bugufi, tabara abantu bari mu mpatane, mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo riracuwe n'abantu batabarwe, iri jambo riracuwe n'abantu bakire, kiza abantu bawe imitima, mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye bihinduke, abantu bemeye kwishira mu maboko y'Imana, nawe ubegere, vuga ijambo, abantu bawe mwami babahoke, vuga ijambo, abantu bawe batabarwe, vuga ijambo, abantu bawe bahumurizwe, vuga ijambo ryawe, abantu bawe barameshwe. Mana urakoze, utugirire neza. Haleluya, haleluya. Urakoze mwami kugomba kuvugana n'abantu bawe, urakoze kuri kuratabara. Nico gituma abantu bose mwami baje imbere yawe, nuko bumvise ijwi ryawe kuri mutabazi mwami Yesu Kristo. None rero muri aya masaha yose abantu bariko barumva ugutabara kwawe, abantu bariko barumva ubumana bwawe, abantu bariko barumva ibyo wakoze bihambaye, ongera ubikore no kuri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ugendagende ngaha mw'ishengero, ukore ku muntu wese agukeneye, ibyiwe mwembi bigere kw'iherezo, ariko ubugingo bwongere bududubize mu nywane, niho ivyabo vyogenda neza. Mwami, tabara ishengero, tabara abakozi bawe, tabara igikorwa cawe, vuga amahoro, tangaza ihumure mu mitima y'abantu, abantu bareke kugenda biraburaniwe, ariko bagende bumva amahoro. Turagushimiye kuri iri jambo, turagushimiye kuri iri jambo ricuwe, kandi kugiriye imbabazi abantu bawe bakwemeye, natwe tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. nuko Imana irakoze. Twagomba abantu nabo barwaye, turagomba abantu barwaye nabo nyine ngo bahagarare, nabo ngo tubafashe gusenga Imana. Bafise ukwizera kugeza n'ubu, uhoraho aradutabara. Haguruka tubasengere mu kwizera. Ndabona abatari bake bahagurutse bagomba ko gusengerwa. Ikabe kaze pasiteri. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ku majambo yawe tumaze kumva, kandi ijambo ryawe riremesha, kandi ijambo ryawe rihumuriza. Turagushimiye kuri Imana ngo kugeza n'ubu uhoraho aradutabaye. None rero Yesu, ngira ishengero ryawe ryunamuriye amaso mwami kuri wewe, bazanye imitwaro ibaremereye, bazanye ibibazo bibaremereye, bazanye indwara zibananije, bazishize imbere yawe. Turabasengeye n'izina rya Yesu, turabasengeye indwara zose ziri muri bo, ububasha bwawe turasabye bugendagende, bugendagende, bwimure, usambure,
yesu kristo abana b'imana bakire mana turabasengeye bakire mu izina rya yesu. Urakoze kuri imana ikiza kandi umuntu wese mana yo mu ijuru muri intango y'umwaka yari afise ibibazo haje amasezerano avuga ngo kugeza uhoraho aradutabara. Tabara rero n'abandi bari bafise indwara zintakira turabasengeye ubakize mu izina rya yesu. Babandi mwami bafise imitwaro y'uburyo bwose, imitwaro yo kuronka abana, yo kuronka akazi, kugeza uhoraho aradusaba. Tabara rero umuntu wese ube umunsi wo gutabarwa n'uhoraho. Urakoze kubatabaye, urakoze kubakijije, ni mu izina rya yesu dusenze, amen. Yesu abumvise amajambo Yesu Kristo n'abahezagire. Amen. Kugeza n'ubu waragize nte. Haleluya. Ntutinye na ntaryo ndi kumwe nawe, n'Imana yawe nzobama ngufasha, umutima w'Yesu nzumana wanjye, sinzawurekura n'umwe sinamba, nawe cyo turimbuza. Ntutinye, iyo mana ituremesha ntawe utoyikorera. None reka tuyikorere. Mu mperezo ya mbere turahaye ikaze korali y'abakenyezi, dukwiza ubutumwa turahaye ikaze IGM, hanyuma Enes kaze n'abadufasha gutoza imperezo.